Okay, hagati yanyu ngo babiri ndabesha cyane kurusha umuntu. abesha ninde oya ni jewe vraiment ndavyemeye bake barantinya kubera ukuntu nari meze sinanje nkaca nigunga sinavuga nakubwiye ko nagiye gutangura kuvuga ngiramenye na Belicia Yarakuvugishije tu bakamvugisha umva nasanze mba mu cibitoke aho navukiye n'ubu niho nkiri mugabo nakubwira yuko kwibari wacu nta mugenzi wanje ari bya vrai waravukiye n'ubu ni huba yego imyaka 20 cibitoke mfiseyo aba 22 ans nta mugenzi uri mufise kwibarari wanyu swati ntimuhurije ku kintu hama ugasanga umwe arahevye birakunda kumebera kubera arakaze nabivutse arakaze urumva nukuri ndiyangana tubikubwira ari kumwe n'abandi bagenzi ngiye gusa nkihaye igiharenza nkumva nkamubaza 21 cyane ngo ndatandi muri bus monje seigneur canke ahora nkarira rero ndabigutuye aya masaha vraiment aya masaha bisiguri hari n'umunsi mama wigeze ku telefone ti muri kubona mbere umuntu amba hafi n'umuntu ari hafi yanje n'umuntu wa wundi navuga ngo nugutaba uri muri relation amenya wiriwe neza wariye waryamye uri mu biki urumva Bonjour, bon après-midi. Mwaramutse yambi cyane abakunze girlfriend. Twagarutse kandi yambi, ntabwo tarabahaye yambi. Turagarutse kandi na girlfriend. Abantu bavuze ngo more vlogs please. Umva, Greta hariya nagiye kuborohereza ozi turu yawe tuyanje vlog. Ndoba nagiye Dubai no kubakuye. Pas de problème naho je mukayanza bitwereka. Mukayanza. Sawa, je vais créer regarde bagire vlog, je vais créer bagire vlog. Birandoka. Anyway, nizere ko meze neza aho muri mu muryango yanyu aho muko muraturabira muri station nzana muko muraturabira muri mu mamodoka, mu famille, bari muri douche. Mwese, j'espère que ça va. Hama Greta nange nameze neza yaje yaberewe bite. Ça va très bien merci. Meraje ko ni keza. Kagukoze ku mutima. Ego vraiment ngo je yaberewe. Nije nabanda bimugani yabwa bimbwiye ni ryambere bimbwiye. C'est vrai, nije nabanda kubwira kutesa kuberewe. Ampeshe basi baramutse bakunze. Turabaramukije cyane abakunzi ba Siren Vibes. Ici présente Greta Kwizera, girlfriend wa Ozi. Ego turishima kubona twicaye muri Siren Vibes. Twishimira n'abakopine tugiye ikiganiro. Murakoze. Last time twari dufite umukopine umwe. N'abakopine bari ku birometero. Ashira telefone. Abatarakira bamusubira inyuma. Bavuze ko bashaka ngo nibaza ngo bazubahuze bose bari kumwe bose. Nimwaza Maxi uzobabwire ba Krista bose baze bakoresha girlfriend muri kumwe mwese. Nibaza ko byoshe. Abatarakira bagenda bakira kiraryoshe gose kiraryoshe cyane. Reka twakire abashitsi buno munsi aba girlfriends baje no munsi. Entre temps nibo batwirondereye ibintu ndabikunda cyane ndabivuga ko birankora ku mutima. Birankora ku mutima yo mbonye aba afite cyabona how much bakundana. Tellement bashaka kugaragaza urukundo gwa mbere abantu 10,000 birenga. Oh la la. Mugabo baraza kutubwira uwa motive undi ko sinaza ko bavyumviriye rimwe. Hari watumye uno musi twicaranye. Imbere ko tubabisha amajambo menshi. Tuzina twanyu. Yeah. Je nitwa Ange-Belicia igira neza nkaba niga kuri lac nyaza karivyo Giki niga Université du Lac Kigobe hama niga economy akunda amafaranga nka Ozi namwe ndabihakanye nanje nitwa Rachelle&Belicia nkaba niga kuri lac nyene Université du Lac muri mu mbere muri economy muri ga yego okay ninde yajanye yundi cyari wakwezi kuva yankuriki ego naramukurikiye okay c'est qui Belicia okay c'est qui Belicia c'est qui Rachelle est-ce que ukunda iki mu buzima muba hehe mwamenyanye ryari na Rachelle okay chambere kwanza tuba kumutakura
Dema kumutakura nawe mu Cibitoke. Ni hafi. Yego ni hafi na hafi mugabo ntitwatanguye ubugenzi tubana tweta. Twatanguye twahuriye ku ishuri kuri Scapers twari zekanye kuri Scapers mu 7e. Jewe naba mu Nyakabiga nawe yaba mu Gasekebuye. Hama kandi cagiye hari muri 2015. Yego hari muri 2015 muri kigihe ca manifestation aziko vyari bigoye kwiga. Kandi ntiyatanguriyeho umwaka yaje muri 3e trimestre. Escapers mu 7e. Yego nanje nasanze ndahiga niho natanguriye niho nize primaire nenda hamenyere. We yari mushasha turakira umugenzi. Yego ndamwakira nibaza ko ari we yoba abizi abizi cyane gose ko niwe novuga ngo ubugenzi bwacu bwatanguriyeko. Ko yari mushasha ashaka kubibanda Rachel nabitubwiye ko niwe yari mushasha niwe yari mushasha. Bon, bisanzwe je naje kuri Scapers ntarinzi kigiye ca manifestation nariga mu Gagara. Rero ca turimuka tuva mu Cibitoke twakoze tuvuga ati twe turagenda ahantu basi biri buke bitari grave sana. Mu Cibitoke kigiye byari binyene birenze. Ca turimuka tuja mu Gasekebuye. Bon, kwishure barambwira ati ngukore paparanya nkira avuga ati ibi bintu wapi vraiment byumvira kurata umwaka. Nanje nkaba nari mfise ubwo bwenge. Naba amese prom. Aho nabaninga vugaga dashe kubazi gara kumotive Ngara kuri ene cyane kuri Mungara. wabiga he mu Ngagara Biga he. kwidinyite Gabriel oya yemi privé Saint Gabriel. ni bona oya inge gato tugaruke. Ubuze 5 premiers wose pourcentage zinga. Kwa ku Saint Gabriel hari. Yo abantu muzi kuri Saint Gabriel I'm sorry. oya turabakunda gose mugabo sisa ko tubizira ene dignité Ya Mungara par exemple Mungara cyane hasi cyane. Nacho ugivuge nabi. narahize na jewe Ngasi Saint Gabriel. Saint Gabriel nyene ho nani niga. Bon, camuga ati nyene je ngira ndatumwaka nyene birabaho. Bambwira ati nta kundi. Deja tumaze ko bice bibiri asigaye cyo canyuma. Ca ndicaraho. Rero nicaraho abantu twabana mu Gasekebuye barababara ko nako ndiga bacatanga kwiga rero donc umwa hasiga kwezi kumwe baje kuri ama examen ibintu nk'ivyo. Bacabwira papa abagenzi banje ngo nta kuntu uza gusabira Rachel kuri Scapers. Baravuga ati papa mwakira avuye muri privé. kandi sha urukuruviriza ahantu yaravuye n'ahantu yaragiye Mais privé, OK, précise. Bava mwakira avuye kuri Saint Gabriel. Donc Kuko privé urashobora kuvuye kuri independent. Saint Scapers nyakira bava muri privé yose. Oya. Ah, yari yose donc urumva ati bava mwakira kweli. Ati ni kibazo. Ndavuga ati mana nukuri je no haronka mugana nti nkavuga ati hajya ahantu kweje je nzohashobora mama ati nyahora wigira utugiye kwibona rero Ubwenge bwawe upima kwa 5 premier. hama papa cavuga ati ahubwo imana ntacikorera ubuso usanga nyine obirta yawe ariyo bashaka gukorerako kweri yaba atari nzizagira hagiye butari kukwakira muri ikimeze sika ndoje gutantanda yuko banyakira papa acagenda kwera uwo mugenzi wanje yabimbwiye papa wewe niho yakora adashaka kugufashamo ntibanguranye kwakira vraiment diteranyakiriye neza aryohewe avuga ati ahubwo imana ishime kwera yuko yegera hatumwaka kandi canza bamaze nka 3 semaines ko bariga naho nyumva ntibize byose bize nyene bikeye biessentiel bwira ko twiga nabi kiragiye twese candagenda rero yicara imbere yanje antweta yego ona kujushika uri mushasha mishuri si bose bagushuye donc bavangwa kwakire muvugane uya si bose mugabo wewe basha urukundo yanyeretse habona ko ku rukundo kamengo nikina gushaka biraba nibiga shakiki nibiki mu gitondo nje akambaza ni sawa witwa gute ndamubwira nyene nafise ubwoba nditimide mugatabantu bo ngahanze ko abana nyene baba boss bo hejuru bishima udashaka kubaza ushaka kuvugana ati nuri muntu tinje ndabigendesha buke azaranyegera amba hafi akambaza ndagufasha amanota bigize bikugoye ndagufashe hashika mama ngati mama nahuye no mugenzi ese ntawura ko byari byo akanyimurira entretien afise écriture vraiment ibintu ndamukundira kirimo idasanzwe Ataje bagenzi banje bandika nabi.
abagenzi bagatafite ibibazo bize ifoko amashusho ni ngirisi yose twese benshi mwese zakanukiba nanje nkaba nari nandika nabi ati uyu nyene nazo mfata tuma niga neza ahubwo uyu yatonyandikira kuva kwa mbere gushaka aheze byose aramfasha amba hafi anyereka koma no kwiga kuno aprofi babaza ibintu kuko aprofi we kuskepers bameze ukuntu nyene bishima bakakubaza uva he kubwira rero ndakumvida babwiye ko cumengo nyene barangaye ukuntu bishye gutabishobora gati nzogerageza Changira imanda hoze no mu préfet de discipline wo hajya turahuza vraiment azaranye arambwira ngo jeje ndakwigisha kino gihe ko mfise kwa ibibazo kwigisha kino gihe ndabe yuko woshobora gushikira abandi basi begeye nariga monami nariga kwera umva narahaba ko nkavuga ati ngiye ahantu hazi you tell me narahaba nani narahaba sana ndavyibuka uyu niwe yakunda kumbwira ati kagusha stress bisanzwe kabukebuke kandi azi ko tuzobishobora ico gerageza kicara hafi yanje urumva Bwira. what's your friend kugira nyene anyereke nzaza kwanka nyene ingenza kubigenza no mugenzi bakora amanota nawe mwahejeje oya ubu bakidukura ubona dufata vraiment bon ibintu nk'ivyo ndaheze umwaka mbona rero umwaka uheze nari mfise ubwoba budasanzwe amera avuga ati papa afishaje no tuja kwiraba rese ndoshikayo urumva akavuga ati oya ajya mu préfet azobidufashamwo sawa tuguma muhira casanga abasha asubiyemo kimwe conyene ndashimana ati mana urakoze yose nari ko ndahava ko navuga ati Mateo nese uneza kwisubiramo casanga rero nasubiyemo ndayisubiramo urandamenye nyene ku manota meza ntari niteze kwera directeur yambwiye ati bizovana kugira tumukorere biotani ibintu bigoye musange kunyakira yambwiye ngo tuzogukorera amanota hamuca ugenda hariya baya complete kuko ni watanguriye hama twibaza ko uzavyaheze cubusubirayo hama bandanye umva sinabwira nkiyase kuga kuskepers aho sinagena ko livyo yego acaba ndakwakiriye ko ibintu byabaye rero mu nyuma twejeje byampa kaca bugatsika ndosute biotani yawe kwa directeur ndamubaze ko ashaka kwemera kubandanya ikintu bishaka tunambwira ati yego ashagenda twabwe cyanje kwa directeur avuga ati none umuntu agute ushaka kubandanya uje mbona ari sawa tutavuga ati mbwa je mbonye ibuteye yebwe ni yakoze n'umwete yagerageje ashambira ati nta kibazo mwakire turamwakiriye abandanye wikeme niwe yarafise ubwo ko ashaka kugenda ko twe twamaze kumenyerana n'ukuri mvuga ati mana warakoze kumuza n'umugenzi mwiza bon cambo acanyemera kwinjira wikeme niko twagiye turamenyana ndumva karaho aho bwatanguriye 2015 okay kubeki wumvise ko uwo mwakira nkawe byajya mbere wose umwana mushasha mu ishuri oya ryari rya mbere ariko hariho igihe umuntu aza okay sinzi nawe sinavuga ngo ni noba nakoresheje canke navuga formule noba nakoresheje oya ahubwo hari igihe umuntu aza ukamwiyumva nkuko nyene gusa kumva ko umufasha sinarinzi ko bizogera ko ho tuba abagenzi ba cane oya twarahuje ukuntu yari ameze mugabo mvuga akantu gatoya mu ishuri yahuze n'abantu bakeya directrice yari abantu bakeya kubera hari n'igihe bahora banyigira kambaza we muhuza gute na hashe cyavure kubera character ameze gute nyene n'umuntu akubitana n'amakofi akaze urumva akaje ushitse muri turazenti bese ukameza nige mama muko muratera inkuru kasanga ukubise urumva kandi afise ukuntu ameze abashaka ikintu kivuze kibuko nyene umva ntuhindukize directrice ivyo directrice abashaka kibe umva kunyene rero barabambaza nukubegeranya directrice sawa barabambaza bigenda gute kugira ngo muze na Rachelle biraba ukuntu mubona muri kumwe ntibavyumva ntibabitahura ukuntu twigana tugahuza kuko twaramana kenshi vraiment aho twaba turi aho n'abandi ntihari abari niyo myaka yose navuga ko twiga ko twariganye gushika iyo 8e 9e kwaragira n'igihe tutandukana twatandukanye kandi kuri lac twatandukanye duhejeje 9e umwacaja jewe canja kwiga kuri lycée municipal Nyakabiga nawe acaja kumutanga kuri lycée municipal Mutanga kumvo zanyu canke kuko abagenzi barakurikira orientation yaradutandukanije cane kubera kiye gihe
abo muri ministère bari barungitse abana benshi ku ishuri baca baje kugira mu busanzwe kugabanya tuba dutandukanye bose rero turatandukana kunye après gutandukana kwa relation yabandanyije imeze gute yabandanyije ikomeye mwaravugana mwarakumburana mwarabana aho mwe musigaye mubana hafi mwarabonana mucamake yego twarabonana mugabo ntitwabonana cyane nkuko byahora kurumva ngo twigana byari byoroshe ko tubonana twahurira mu bintu byinshi kandi ntitwanabana mugabo mu nyuma ngiye muri tutamaze ngira gutangura premier post igeze hagati twarimutse tuza kuba kumutakura urumva niho ubugenzi rero bwasubiye gukomera cyane kuko urumva twiga umwe wese yiga umwaka yiga kumutanga uwundi akiga ntuze mu nyakabiga byari bigoye ko tubonana twarabonana rimwe tukanandikiranira kandi twaranakumburana urumva byari bigoye ko tubonana mugabo ubugenzi bwagiye gukomera kandi twimutse mwize bimwe oya nize biochimie muri supérieur nawe yize économie hama umva wewe umva ni wamukurikiye nivyo wewe wandagije économie baravuganye ati tugende kuri université kuri RAG mwaravyumvikanye yego twaravyumvikanye twarabivuganye mwabivuganye kuri kugira musubire kuba hafi na hafi canke oya usivye yuko nubwo tutaba twigana aho mugo twatandukanye tubwize nibaza ko atamusuhera canke ibiri yera tutabonanye ntibikunda nubwo kuri RAG tuga kuri établissement imwe mu ishuri rimwe mugabo mva hari igihe nyene usanga ntatonze nko ku ishuri canke nkamara nk'imisi ntagiye ku ishuri canke ataje ku ishuri nta misi ibiri ihera tutabonanye okay umva aba bakobwa bamaze adolescence y'abari kumwe yego shaka kubaza niba hariho ikintu mwakoze muri kumwe genre nk'igafe abamera amaragi magafi bagira usanga swati bagiye kuyerera ahantu kure abavye babuze cyangwa usanga ikintu mwakoze mwakoranye muri babiri kirahari yego kirahari biruzuye nimba ari byinshi bivuga ndacibuka ikintu kimwe nigeze kuba hari kuri kermesse ku ishuri hanyuma ico gihe nyene urazi abavyeyi ko ugiye muri kermesse abwira ati aya masa ukayarenza curarahiye uramenya urara rero hari igihe twagenda muri kermesse tukaryoherwa kumambwira dutahe kubera akunda kuguma mvuga dutahe kubera bishaka ko ataryoherwa canke kubera muhira wibahiriza amasaha urumva tutanga arindira gatoya umwanya mutoya ndiba ko nigeze kumukoresha gafe kwere muhira wabo tutadutevye nyene abavyeyi usanga bakaze kuntu nizo twagiye turacamo ibintu nk'ivyo nyene beko okay hagati y'ingo babiri ndabesha cyane kurusha uwo abesha ninde oya nije vraiment ndavyemeye ni iki kibahuza nk'abagenzi ni iki kiduhuza ukavuga ati twege nimba tukira abagenzi jusqu'à maintenant hariho akantu vraiment twahurije kuca bakize c'abakibi c'abayende fo yabaye qualité navyo canke ikintu catumye ujya ubona ko ashaka kuba umugenzi wawe canke ubona ko Belicia ko umugenzi wawe okay jewe kuri jewe navuga ngo ni byinshi ni byinshi n'umuntu navuga ngo ubaye umugenzi n'umuntu ategeze kwereka urukundo si ibyo ni ibintu bisanzwe ko imbere yuko kuba hafi n'umuntu amba hafi n'umuntu ampanura n'umuntu basi navuga ngo ari hafi yanje ibihe byose igihe cyose ndamukeneye n'igihe mba mfise nk'ibinki nka stress mu mutwe ndashaka kumutelefona nkamubwira urazi ibintu bimeze kunuko nkabimubwira n'umuntu basi iyo ndi kumwe nawe mba ndumva ndi à l'aise mba numva ko atakintu na kimwe nomuhisha mba numva ko numva nugurutse basi two turavugana nibyo okay great bon je hari ikintu kandi ntaco mugabo découvert ndamubwiye ntaco gusa nashize imyaka myinshi nagiye kwibona dweje secondaire yego vraiment nashize imyaka myinshi hari ibintu bibiri byabaye je kuri je na vraiment navyatsi wa ndafise umugenzi mugabo we ntavyo iyi mvugizi ndamubarira
yani ico gihe cari kimwe n'umuntu Belicia girlfriend irakabaho so kwameho vraiment n'umuntu ni kuvuga agize ikibazo kibe ciza canke kibe kibi akikimenya gusa ni kuvuga umuntu wa mbere akimenya ni jewe ico kintu cangiye mu buryo dashaka kwibaza hari umunsi antelefona umuherezi wabo yatakaye bamubuziga maternelle ndumva yuko ndamaze ibintu vyabaye ryari ngo bibaye mu kanya ngo nyina ari ndyamye katurusera antelefona ndamwitaba Christian bayiki ko antelefoni ko abaye bihabaye ikibazo n'telefoni ya Pisante dufitaniye programme dufise acha telefona ngo hashe ngo dusengere ngo twamuzi Adonai bati vyabaye ryari ngo bije kwa mukanya okay canda ndagenda mufasha ndagenda turamurondera rero mu nyuma rero hari igimusi ya telefone mwijoro 3h basha nkamenye ko telefone rero ku gitanda guca numva kira vibe Belicia bayiki telefone ambwira ati mudusengere tumutwaye sinzi urugimu yaragwaye muri wabo ati kwa muganga ati byabandanije yaragwaye byabandanije tumutwaye kwa muganga banarumvise yuko basi n'umuntu arafise aranyizeye aragufise hafi arafise hafi yuko habaye ikibazo umuntu wa mbere abikimenya ni jewe ntavyo yaratwe bimubwira urumva ati wow biraryoshe ikindi kintu cankoze ko amaze gukora kuri diplome yacu naje kuri Cedric rero promotion 2020 badukoreye ibintu bashabimye umva nyine kuba baye mbwa ko bwati nta kundi kazi Imana yabikoze nkaheza batyo 30 umuntu uzataze barashika uzabugaye cumbwira uwo mufamiye wabwiye ko ngwe kiri 30 mu gatondo ngo arazira guherekeje rabyutse ayo masari samedi urumva ungabese n'imubwiye mbona mbye ati nawe kuvuga sije birabasha cenzoza shaka kubura nababwira yuko niwe wenyene na petit sœur wiwe baje dufise ifoto yo kwishuri wow voilà nsharamuze ko ndavuga ati merci ko abandi barambye bari kuburi wenyene neza ko voilà ko ndicenye cyo ko dahari kubera yuko famille ari hayumva nawo mwinzu gusa bambye ati hashe vraiment turagukunda utubarire turaza kuza mu rubanza mugabo kwishure ntituza mugabo bese mbona nanzi ko nagira bihevye wenyene mbona bisambira telefone ngo hashe bagiye kwishuri washitseyo ndambwira yego nashitse ngo ndaje ndamuga ati waba usanga vyaheze ngo yango ntegeza kuza ndaje ndabona araje na pisore wiwe ndavuga ati wow nukuri byaranjohera gati ndamufise ego akundana da akundana sura kuvuga urafusha sifusha oya numva cher de poule kubera ikintu amaranye imyaka yose akimubwiye ubunyene ni bishasha warukizigamye oya ni bishasha wewe wabikora naturellement ego nk'umugenzi wawe est-ce que ubikorera bose niyo mutima ufise canke ubikorera Rachelle wenyene ndabibakorera n'abandi mugabo birasumbana sadeka kuzindukira umuntu 7h du matin samedi kuzindukira bose na mariage za 13h ndakubwira ati turahura muri reception 17h yumvire diplome ya 7h30 ego wow byarankoze ko cyane vraiment na mama yaravuze ati Belicia bwa bundi arakuye mama yayivuze ko yayiteze ko aza yambwiye ngo ndo uzoronka naguherekeza ati bimaze no bataka umuhari kuko nibitawuritse tumaze 7h30 mugabo maze abona Belicia araje ati tibyavre est-ce que Rachelle kuri Saint Gabriel nta bagenzi wari ufise yego time muri primaire ibye primaire ubugenzi bwabandanyije gute umaze kwimuka mu gasikebuye and then ugacuhura na Belicia byagenze gute waba managing gute je mu bisanzwe ingene nakuze ndi umuntu ntavuga nishure bazi ko nishima kuba rero sinzi ka kavisaje kanje ubu hongira narakuze gatoya karaba kambebe urumva donc je mpozi n'ubunye babimbwira mpozi cyo ngo ndashavuye imeshant kuntu bose re barantinya rero mishure navuga n'abantu bake barantinya kwera ukuntu nari meze sinanje nkaca nigunga sinavuga nakubwiye ko nagiye gutangura kuvuga ngiramenye na Belicia yarakuvugishije tu kumvugisha umva nkasanga yanye n'umusazi gati gahunda birakunda ko umuntu asara kumvuga nkavugana n'abantu uvuga yuko reko kwisenga bien nta numu bariho mugabo nta nabagenzi nta bameyo hami wari ufise nta mugenzi nubwo ati uyu ndamubuze no kuri nubabara urumva Belicia yaraje kubera ashaka kugikira dakora shimira 2015 Ashimira ibintu tamwe duhindura amashuri nukuri hayicara mari yakweretse inzira abagenzi voilà snipe umurongo tugire ko tubwira abantu badafite abagenzi wewe urumva ko utigeze uronka umuntu muri close imyaka yose wamaze muri primaire canke muri 7e ku Saint Gabriel warumva yuko abagenzi atacu bamaze canke ntawo mwari mwigere muhuza canke wabona ko atakamaro ko nabona kumengo ma famille yakwiye
Okay. ibindi bisanzwe nta sinende kuja mu anniversaire ngo tukiye umugenzi bon ndinze je nasanze mba mu Cibitoke aho navukiye n'ubu niho nkiri mugabo nakubwira yuko kwibari wacu nta mugenzi wanje ari bya vrai waravukiye n'ubu niho yego imyaka 20 mu Cibitoke mfiseyo aba 22 ans nta mugenzi n'umwe ufise kwibara wanyu uba kuja kangenda kurondera tuzomuha award ara kwidisi mu Cibitoke hepfo haruguru hepfo donc mu murondere Rachelle uvuga nta mugenzi mfise kuri ni kuvuga nk'ubu byoshika Belicia kagenda yo disirabana na witi witi mtakuru byoshika kagenda wocu usura kuba alone yego donc mikasi wacu gushika cagreta rero kiri krele kifise inzigo kuna bivuze rero iki kibazo vuze kiri bizi kwese ndabitahura imyaka 22 uba hantu hamwe Belicia yogenda futi fakumara kwezi kumwe apana kuvuga ko bari wacu basi quartier yose nta mugezi nabone connaissance turabana fine uri voisin ukamuramutsa bisanzwe mana je nyane kwatasinze n'abaramutsa n'abahari juje kandi si jeje nyene twese mu nzu donc ntari kuri televizion nabanjyame ntaryamye ababita spectateur aba bakora kucanke audience telespectateur ntavyo nzi ngene tubita auditeur spectateur turabasabye nimba uba ku Cibitoke ku gicu urondere Rachelle numéro 2 imva kwibarabara kaburimbo angira niko ruba kwikaburimbo iyo bamwisiti ndani barabomoye ndiko ndahavisualize okay mu nyuma umaze guhura na tonami jeje mugabo twamenyanye yuko abamubwiza je mba mugasekebuye mu nyuma byara twasura muhira twebwe yacaza kumutakura ngo yatevye gusubira kumutakura kuri 10 kumutakura ni hafi na hafi karabana none ko ntari ndakoze nanje ngira meze nkashe nawe bagenzi ufise gaho niho muhira mugabo nawe narinzwe warunzi we naje nibaza yuko warunzi kumutakura ya nanje twe twaje kuhaba muri 2016 nanje niho na rero umugabo si biga skepers cyane ko mu masite mumenyana n'ingoga ko nabumva reka ndabwire basi nanje mugabo sinobeje jewe ntanguye kumenya kubera naravuye mu Nyakabiga ndaza kwiga kuri Mungara abo twamenye nagiye kumenyana n'abana kumutakura namuganaje kwibara wacu n'abagenzi benshi wanjuramuzi kuko ko abantu bose baramuzi ujya yego urumva kwibarabara iwacu nagiye kumenya aho abantu bakeye kubera niga kuri Mungara nanje n'abagenzi benshi nari mfise anti twatazi Mungara ni lycée municipal Ngagara turayizi nagiye bavugiye Mungara turayirushe nagiye kuronka naje abagenzi niga kuri Mungara abo mwigana mukabana barabunye urumva kuko nanje sindabikunda kuguma tugenda ngo ndafise abagenzi guma tugenda ngiye kurambutsa jewe mvuye muhira muhira barabizi n'abagenzi banje bose akinovuga gute mvuye muhira babazingiye kwa Rachelle nta handi hantu ngo nuko ndagenda gutembera kumutakura nta basi yego twarigana ni sawa urakomeye hama musitaha nta bagenzi nigeze ngira bo hafi nawe afa ntwari ufise ameyo hano oya nari ndamufise wari umufise nubura haye byarahaye urumva yarafuma oya ubuzima urashobora guhura n'abantu kandi ugatandukana ataco mupfuye amataco mupfuye ya birashika urumva mutanashwanye ubuzima tubukaba kabatandukana yego abari mu nigeze kumwe ngo hariho ami de saison et ami de raison donc ari ami de saison yego ok afise ikibazo nshaka kubaza Rachelle iyo uza kuba uno munsi udafise Belicia ubayeho gute ok avant wenyene mu cumba Rachelle ingavyivugira iyo vyivugira atubwira ukuntu wa wiyumva umerewe ubundi afise umuntu ubwira umugihe wabaye umugihe ushafura ufise umuntu telefone ati jebwe hari ibintu cambaye ko nahaye avance warukiri muto ntihari bwagire masase ubuzima cyangwa ubwo umve ko ushaka umugenzi ariko ubu ubayeho gute yumvira ubuzima sans Belicia à 20 ans 22 ans utamugenzi ufise ubayeho gute sinzi kweri ndibaza uri mu kiyashu urishu bavuga n'abantu bagumana ibintu muri bo bagasanga nyene trouble mental ngira nivyo byari kuba kwera
bese yaranyigishije ko kubona yuko harabaho abagenzi beza kandi abagenzi bashaka kugufata ariko ntibagiye basha ndakibutse ubonyene manura kotse kuri Skepers tukimaze kuja witsembe hagira ukuntu tugira ama forcement nanje namuci bitoke twikamya kabika eko kuva ko notanga so nkagaruka cyari kibazo imisi yose yambwira tujane muhira tugafungura no mama yaje kumenyana na pa wiwe na tunyabiye dutahane fungure turuhuke hama tuzanana yumvire umuntu ntaramumenyera donc ego sesiye twamanye igihe gitoya cyane kwezi kumwe gucyo mu vacances yumvire umuntu ntaramumenyera ntuzi yuko iwabo baroga canke bataroga ntuzi yuko ntuzi yuko arabicanye ntuzi yuko abicanye canke atarabicanye ndagiye kandi nawe nyine akanyakira no mucumbi we nkajayo tukaryama tukoga twasura ku shuri urumva ico cyankoze ko ushika mu mambazi none we bigenda gute ko mama yafanga gufungura hirya atayama shambwira ati rero gitwe byagenze rero maze kumenyera umugenzi wanje kuno tumugenzi yemera kuko bujani wabo lendi mercredi vendredi mugira mara forcément je ndakine kumubona no macagira mvuye kubona uwo muntu onda kimushimira nawe nyine vraiment ico gihe nawe kuva ico gihe none cembona ati bwa bundi haraba abagenzi beza abagenzi bashobora kugukunda kuko nabwirwa mbere nk'umwe nari nkakundira ikindi kintu byashaka ko yambonye gati ikindi kintu akankagira ubwo bwamumenye aravuze ati wow bwabundi haba abagenzi iyo nta muronka ndibaza yuko kandi hacinye kanyinshi ka two turagenda peshe le cantier n'umusi yaza ku ishuri iyo tariki cyane umusi mwavugana twavugana nyene 2015 dejo bahaize 7 ans ego ni 7 ans Belicia wewe udafise Rachelle ubayeho gute nyene atritse wongira waso warakriye abandi bagenzi uravyumvira mugabo ngira peut-être ngira mbafise abagenzi mugabo si wakari kino basi takirimwo bikugora kwiyumvira none bambaye gute eko mugabo ngira mugabo habara abandi bagenzi ngira canke yabari bahari bariko barabakriye kuva kera ufise menshi nka Greta none ubu nibikiri banga barabonye muri vlog ni 25 yo bari bag yo haje abantu bashobora gusaba amakonje n'ibishomeri Ireland ibisikaisi namu adashoboye arabo ntabonye yani benshi utabonye mugaje nkene kumenya ikibazo okay ubuzima bwanyu mwabona muri 7e muri université est-ce que hari ama activité mwiyumvira gukorera hamwe nk'ikintu kiri à long terme apana ubugenzi gusa murafise ikintu mukorana hamwe canke nko muramuvyumvira canke muri yumvira gukorerana ikintu canke ni just n'umugenzi biherera ngaho kenda atashobora kwishura ubona ko naho turabikora mbwa turabyumvira zibe nimba yumvise hano baba harakaraka canke harakazi canke hari iki umuntu wambere abyanije nanje numvise nkuno munsi mutono nyene byabaye hano ambare bampamagaye canda acaba cambira ko noshamwe abantu batatu uwambere sina nawe ndizo kumubaza namushitseho biragusha namubwira ndamura canda mugati uwo muntu atimushireko none ashitse ko hambere havuye jewe canda baza byutsa ati buge ejo dukunda ko ndamuzi umuntu wa programme basha adasanzwe asa programme adasanzwe ayabagenzi nk'ijana je nandi fise nka 20 cyangwa 15 arayamana ama programme ndamubwira ati ndazi gusoma programme menshi atavana ku mugabo ejo 9h ndagukeneye tuzojana ahantu canda yimubwira rero ngati wewe gamana nta kuti ndayihevye bati utereza kwiheba ko yifisa kamara deje yarafise indi programme yego donc novuga yuko novuga yuko donc apa wibugenzi ndiyumvira ikintu ushaka kutugirira twese neza ikaduteza imbere okay entre mwebwe babiri ninde akunda guhebera uwundi swati ntimuhurije ku kintu hama ugasanga umwe arahevye akunda kumebera kubera arakaze nabivutse arakaze urumva nukuri ndiyangana afise ukuntu ameze ikintu akivuze nuko nyene kimeze hari n'igihe twana kare kubwira ati ejo nevere umva nuko nyene ameze nibo ndabihevye zena kuzamwe ndabihevye nzoza niko ameze kandi urumva sinzi naramumenyereye basi kubera hari igihe vyahora bishika nyene tugashwana mbwa nkaje nicara nk'imvira nayo nk'ubu twashwe niki tubiye gusa ndamuhebeye gusa none ubundi wowe bimaze iki uzefatira kuvuga nyine dutegereza kuvugana urumva nuko rero byagenda kenshi urumva biramaze gushika bakabaterana oya nta na rimwe n'abarese oya
manishim biramutse bishitse hasi naza ko vyofata oya nukuri jengira wewe vyofata vyofata mugabo je ntivyofata oya ntibifata ko ndamuzi ndazi ko ata muntu amuzi kusumba ndamuzi kugira rero shobora kwemera ikintu ico bandanye kintu bavuze kugira cinjire mu vyongora Wowe bishitse ni kihe Belisa? kintu uzi kuri Belisa abandi batazi akivuge bakimenye niba atari ki agira kirahari ko yemu gacu oya mbona na bateje abantu naco bazi aje kivuga kuvuga Yego, kirahari. afise ikintu kajere wenyine azi Yego, eske Belisa nawe urafise ikintu uzi kwikashira abandi batazi yego hari erega hari ibintu utaba ukwiye kwereka abandi bantu ari iby'iwacu nyene ni iby'iwacu ibyo kubwirana nyene tubyo babiriye pana ibyo batazi bo hanze okay muri mwebwe babiri ninde akunda gusohoka jari Belicia Ange bijamwe ko bizagenzi jana unavse Yego, event vraiment, yama na c'est programme bien. Belisa donc ni wasohoka yuko jena oya cyangwa se nyine nyene Ufise mood ya? Ukunda iki wewe? je si gusohoka niki filme naje nkunda filime n'igitanda ubundi gajere ni jewe yibereye ngaho wajya turavukana mana gusohoka vraiment birangora birangora kandi naco bikubwira ari kumwe n'abandi bagenzi ngiye gusa nkihaye igiharenza nkumva nkamubaza 21 ngo ndatanje muri bus monje senyere canke ahora nkarira rero ndabigutuye aya masaha vraiment aya masaha bisiguri hari n'umunsi mama wigeze ku telefone ti muri kubona mbere miko na Belisa ndananke camvuga yego mwe tuvugana yo ndavuga ati ma bati aje muri toilette ubone ko fende neshami modavi cyane yamutunya wanje cyanda mu telefone ndavuga ati wa mukobwa uzokoresha ibara uri haya masango ndatanga umva ige moya mbya uzamuhanura Belisa we ko kimutaba mujana ati rero tuba tujana rero mutunya bakambwa arakubesha ntibajana rashira muzigira amezi ntakunda gusohoka muga Belisa maragi sinabaza ko ari weekend aguma sinabaza aho ko yabirashika ni gake mugabo birashika ni gake aguma afise ahantu aja umva okay ukundi iki hasha tureke igitanda na film ko ibyo kurya byo kwambara n'ibindi en general ti jewe hashere vraiment ushaka kumwirira neza occupe moi muri ibi niba ari byo kufunga niba byo kwambara kubera ko ndumvise yuko monde yawe sinumva n'ikintu kibahuza kuko uko umeze siko Belisa ameze yego urumva nkeneye kumenya ikintu ukunda wewe kugira unezeye gukora iki tureke filime no kuryama arakunda kuja mu bikorane Mukizwa? yego wow akunda kuja mu makonser arakunda kuja mu bintu vy'ama evenement aho kweri niwo muntu wa mbere ndakivuze ndanakivuze oya ndanakivuze biramworora no gutahura uze tugende muri evenement iyo ari apana yari yose za gospel kweri kandi aho vraiment bashaje sine ahubwo sinumva ko nzi no gutamba gusa ndi mwisengero je none tucana barabizi sinda gutinya nushaka umuntu ameze gute ndatamba ko ndavyumvamo mejeje nkicara donc ndundi ugurura vraiment sinzi kwitinya ubu nyene uko nyene babatwaye abantu twe twicaranye abantu twe twagishana kera bacaja mu bikorwa mugabo je sinda nayikorwa nebwa nk'inkora muri usengera he Église vivante kwicabe bon cyane ndakunda gusenga Église anglikane mu Nyakabika naho abantu bambere donc ntambira nuvuga ko nkunda hama ikindi kintu nkunda ni bese sinzi ko bakize mba ndakunda kwisika vya ubonye concert sana arabikunda raba ifi bon noshobora kubura basi n'amafaranga yo guswa shange yo kwambara impuzu mugashobora kubura amafaranga ni wahora nangora nkambira aho nta soni ufite inzara zisuka n'ubu ahora Gavia ni kangahe mu kwezi bon kwa nsiga amajeri ku maboko nsiga ndasiga kwezi donc ko mama mpaye amafaranga yo kuja gusuka abazi ko nkura mu dimira abizi arasiga mba kudasuka tindira gato nkamenya nyenge ndasize mu jeje yaba yavuye murabizi nyaca mbona ku nzara ngo nari gutangara nibona anamvuruka kweli ke dusige vani usa nayo kunoki ozi yes girlfriend ya my girlfriend why Amy understand n'ubusitavyo wagira ko atabwenzi n'umwe afise basha nukuri ntabariho n'abaje ubunye twa tubana uwo hariho abakujya kanywa nange duhuzwa n'ishuri turigana duhuzwa n'ishure kubera wewe abahafanje gatoya amenye ko afise akazi kugira ngo umuye hamwe wawe abaravyumva hakiri kare ko afise akazi biragoye vraiment bane nakubajije ikibazo mu gihe Belisa yogenda wowe uri uwo mu nzu 100% ntufuvuye
wowe undingira yarashoye kuganya confiance ngira kandi wumva umuntu batayiganyije kuva kera imyaka 20 wundi ariko hari wavuze ko ari mu ari muri process ubu kubera bigana boni kwa twigana navyo duhuza niko twigana nk'uwo dweje ishure bizobandana nkuko vyandangije na murafise projet ngira murafise un projet amical uvuga ati iki kintu vraiment kizotuma ubugenzi bwacu budura Imana ni yaturonsa amafaranga murayifise kandi muyumvira muri babiri birakenewe ko tuyivugira ngaho kugira nk'umuntu akararaba ikiganiro hama bitaraba naho wowe Imana ni yaturonsa amafaranga ashobora kuba ari umuntu akaturaba akavuga ati ubugenzi bwawe buratesa vraiment iyo projet tubaho umwanya wo kuvuga projet ntayo tugira dutanga uwo mwanya mu bisanzwe profite alors si c'est pas personnel kuko ni ikintu muzokora abantu babona ni cyane twebwe turafise projet yo kudandaza impuzu z'abakobwa kandi turafise projet yo gukora ubuyi gukora ubuyi kuko nibwo twabonye mengo burimo amafaranga menshi ababebe barabukenera abantu bakuze urumva turafise iyo projet rero ni Imana yatugirira neza bizoshoboka bizokunda yego niko murayipanya cyangwa muratanga kuvyumvira muracafise ntituravyiyumvira ko cane mugabo turi biri muri kazoza at least tubahe courage basi kuvyumvira ko cane gose merci muri ba madame d'affaires aba business women amen tubashorere twa dusaba bebe je nagire abantu nivyo babarondere kwabisaba babwingene bataza canke mwe murabafasha kucuruza mama mwamenye ingene bigenda okay great ni girlfriend umva mukamufisa mu histoire zitesa nkizi muze mutubwire turabikunda twe na Greta twumva ari amajambo yahetse okay reka duheze ikiganiro ako ambere ko duheze hari ibintu twadukora ngandi ntushaka kugenda uko nyene imigenzo ni umugenzo w'ikiganiro cacu turakunda ko umwe wose agenda ariko umutima wiyo gusesa umutima vite ton cœur ubwira umugenzi wawe ukuntu mukunda umubwire ikintu mukundira umubwire umushime no kukintu ushaka gukora utari bwamubwire nimba gihari hama mugende mumbaranga uvuga ati ika kantu kuri kindi kutari bwabimbwire niko byamabihera ati ntavyara bya bintu narabimbwiye mwanya ni gwanya microphone twari duzichize hasi donc uraza gutangura sinzoza gutangwa ntawenzi hama twe turi abarorerezi kanangure jewe nashaka ndambwire nibwo murabe ati turabana urumva nashaka ndamushimire ngiye mu byo tashaka gushimira nashaka ndagushimire nashaka ndamubwire ko ndamukunda ni umuntu amba hafi ni umuntu ari hafi yanje ni umuntu wa wundi navuga ngo nubwo utaba uri muri relation amenya wiriwe neza wariye waryamye uri mu biki urumva amenya ngo vyose arabizi ni wa muntu kandi iyo haize n'umunsi mutabona yamubwira ngo uri hehe wampevye ibintu nk'ivyo ndamukunda basi afise façon akundamwo afise façon atwaramwo ubugenzi bwiwe navuga ngo ndafise nuvuga gute nta nubwo atabandi bagenzi okay sinabavuga baje bafuha bamwe mugabo novuga yuko niwe mugenzi basi mvuga ko ndamufise n'abandi bagenzi banje bose barabizi ko ndamufise rero nashaka ndambwire ngo ubu ntakiri n'umugenzi arabizi nawe nyene ndamukunda nk'umuvukanyi ndamukunda simbona ukuntu nabimubwira niwe muntu wa mbere mfise amba hafi niwe muntu wa mbere nobwira ikintu canje atawundi muntu nokibwira urumva niwe muhanuzi wanje mfise wa mbere ndamukunda kandi nawe arabizi avyumve ndakunda yego ndira nabishatse yaratimvye nkuko nabivuze kandi nababwiye canze ko ngene ndamukunda nanje ngene
basi hariho umuntu ashobora kubwira ikintu ukaba mu banyuma ndakunda ingene mva mu bambere wiwe ndi wa mbere donc ashobora kubwira ikintu ciwe nimba agize ikibazo midi kuvuga midi ini miti mbadakimenye donc icunda mukundira ndabikunda nyene ashaka confiance yose nimba ari kindamufasha arezera ko ndakimbwiye kashera aza kwifasha ndabigeze nataza kwifasha mu rwego nekaza kumusengera basabye ikintu kiba ko azi ko nakunda no gusenga asharansengera cyane n'ukuri ndabizi aransengera rwose ndamukunda naje ndabizi ka byo tumaniye kamisha uvuga yuko muri hagati ya myaka ibiri tumaranye hari yaje kuzana abandi bagenzi bashaka ko twabasi tuba turi close cyane baraje mugabo no kugira yuko bagiye tundaye mubwire twimubwira no gati ndabura zi ko abagenzi wanje ubunye none wewe hasigaye ko jewe ngenda ifinaje ati wowe niwagenda gati basi ndusha ndondera basi problem mafisi kugira sinzi ntabyo no tawura ndondera nyine twazi na bafisi kugira abagenzi baza bagenda twabagenzi basha nabakabamenya ko abagenzi banje bagize ikibazo nanje bakimenya bagiye kumenya ngo nkaje mu gati apesi kandi gati wa mugenzi yaragiye ntijagenze gati nabonye agenda sinzi ico twapfuye ngaho we sinzi ngene ko je ntihaje gati ntabyonze ico rero n'ikintu ndakundira cyane yuko atigera ntera basha nababwira yuko nabaza ko tubuze nk'umuntu famille ari proche no kugira yuko ngira acamara yo miso samu baga mu mati cyo kugira fashe ari kibazo shaka kugenda donc akamba hafi dumuntu nde musina ndakunda kubira rero arafata utaritse oya ndafashe ngo tude muri mu kuriya gusa nyene mbona nashaka kuvuga yuko kujya kuba wuzi umuntu basinye ndetse arafata akamba hafi ya ibintu byinshi beshya birenze tumasinzi ibintu byinshi birenze gusa nyene yumve ko ico kintu nico cyarahoze gukora mbiri ibintu by'ubwa mbere kuko tubaye ko ari ciza kandi iki nkamenya donc kugama izo ziri imbere imeze ya ndagukunda umenye ndagufise ni kuvuga ko famille y'ibindi ikibazo no kugira ikibazo nabo marabizi habaye ikibazo nanda mama ndakugose ya kandi kushimana ko yamumpaye yanaje nta muntu sinzi umunsi ngene kwameze abyumve ko ndamukunda ntaje majana mufise arenze kuva ko ndakunda kandi turavuga ko nje kumihari kawa nko twizogenda kose nje kwa mpari hayakantu keke kubabasha nzo kwa mama yigeze kuba akangana nete nawe nzo kanga kuri mari haje kana ni nzo tangu gaje kushindira mahene ka ne bizocho ni kwa mahene wachako n'abandara ubu dushaka unayi nyuma yako kushindira mahene ngoya nawe uzotangura ni chance y'umuntu umwe si twe babiri twese yavyo kunda nyine ko twese bibira amahene twese twa ikaba twari twese nakuranye kagera donc ndamukunda cyane atumve tukagiye kamufise Ok. Bon. Après, dodo yaje kumva twese guheza ikiganiro na Maki Greta bayiki. Agiye n'abana. Ok. Twese ikiganiro rero. Murakundana muraryoshe. I love you so much. Turakene ikiganiro natwe turi babiri. Tugira ama declaration. Tugira declaration. Après inane. Kuri bonane. Girlfriend ya bonane. Ego vraiment. Tuzogira ama declaration. Tuzamagara abakopine bose bamaze guca kuri no televiziyo. Hama baje kumva jena wewe gusa. Yeah. Bicare batwumvirize. Mana. Jagenza na ngoma defo gusa ukazovuga defo. Twezi ikiganiro. Nzovuga byose. Imbere ko durangiza ikiganiro genda babwire yuko muri Mignonne. Merci. Mukundana. Muratesa cyane imyaka 7 n'ukuri ça suffit kugira mubone yuko umuntu akomara ikintu kandi ibintu bibona bigitangura ko umuntu azokubera umuntu muzima. So ntihagire ikintu na kimwe kiza kibatandukanya
na kimwe nkuko yabivuze Rachel simbona umuntu yoza kumbesha so nukuri vraiment Imana igumezagira urugendo rwanyu amen mutera imbere mwese ku murongo umwe ntagire usiga uwundi kuko ivyo birababaza abagenzi tureke la vie nous réserve beaucoup de surprises ushobora kubona ati umugenzi wanje akaratera imbere kunsumvya ugasanga biraguhaye intege nke zo kubandanya muri abagenzi oya mutera imbere mwese nje gitona Rwanda babaza ama projet biraryoshe gukorana muri abagenzi kuko uguma umukwega nahagira intege nke uguma umukwega so ndabifurije vraiment imigisha myinshi abantu bako badukurikira mwumvise ko ari utwana turyoshe bafite ama projet mu barondere le fait que twe baturondeye kugira baze mu kiganiro nukuri vyaturyoheye cyane kandi merci beaucoup merci nukuri tutubona yuko mutamuko murafyina yego n'abandi bafise ibindi bishobora gusumba canke bashobora kutubwira iby'ubugenzi bwabo kuko ubugenzi hari abantu bashobora kuba hari umuntu ashobora kuba yakarakurikirana ikiganiro azi yuko njya muntu umugenzi wanje kandi ari kinamukorera atigera homework ko ari umugenzi wawe so ibinye biratanga icigo yuko byavigana ndafise umugenzi wa muntu nanje arankorera ibi cumu telefone umbwira ati telefone umunyene umbwira ati gahudi rero tu es mon ami je t'aime tu tubwira ibintu vyiza tutarapfa ntushire ku mastatut ntushire ku mastatut tube tubivuga hakiri kare ako kanuni ko vraiment yego tu es mon ami je t'aime turakamubwira hello tu es mon ami je t'aime anyway yo reka ndababwira ati courage mwanda yemukundana gumasubye mwanda yemukundana uzo kuyamushana hafi kwenye nukonye nibize bihinduke uzo kamukonye kurako leta yivuze la vie nous réserve beaucoup de surprises bashaka guhinduka mugabo turozo basengera mubwo abantu sace microphone atreto faut que mwese mwamukundana ukonyene tuzo kumva inkuru mbi ngo mwagwaye mwabumanye muri arena no nacega bashobora nagumana anyway reka dushimira abatumire bacu uyu munsi dushimira abantu bose bafite ikiganiro turabakunda cyane murabizi bandaye mudukunda muri aba biganiro byacu mubipartager surtout haba namushaka no commentaire abantu bakomata microphone ni bake mugadushaka ko biyongera mube benshi anyway we love you so much turakunda cyane muri bagenzi bacu on vous aime bisous girlfriends Siren Vibes TV.